basaba Imana kubazigamira mu bikorwa vyayo ni mw'ishengero rya Pentecotte ryo mu Gisovu mu ntara ya Bubanza, aho umukuru Nshingamateka y'u Burundi Pascal NYABENDA yahimbarije imisa yo kuri uno w'Imana ku butumire bw'abakristu bo muri iryo shengero. Umwungere w'ishengero rya Gisovu yisunze ubutumwa bwiza bwa Yohana mu gice ca 26 yabwiye abaraho ko hahigwa abemera batarinze kubona. Aramwitegereza Yesu aramubwira ati, Toma, jana urutoki rwawe ukoze mu biganza vyanjye, jana n'urushi rwawe ukoze mu rubavu rwanjye, ni jewe nyene navyutse ubwo nyene. Toma, ijambo ry'Imana ryavuze ngo atariruka, mwami wanje kandi mana yanje. Yesu arababwira ati, hahigwa abizera batarinze kubona. Muri ako kanya abohejwe bagakora ibintu bitabereye imbere y'ubwiza bw'Imana, hariho ihumure. Ngoma ndakubwira neza mwene data, ibintu byakoheje ugakorokeramwo, ibintu byakoheje ukabikora, uno munsi muri kano kanya Yesu ari hano kugira ngo akubwire ijambo, kandi iryo jambo ryiwe ni ijambo ry'amahoro, amahoro y'imbere mu mitima. Pascal NYABENDA arongwe n'Amashingamateka y'u Burundi akaba yashimye cyane ubutumire bw'abakristo muri iryo shengero, nawe mu ijambo ryiwe akaba yabasavye kwamana urukundo na ntaryo. Burya yaba twese twari dufise urukundo, yaba twese twagira urukundo, nukuri iyi si tubako, intara tubamwo, makomine tubamwo, imitumba tubako, ibimeze neza cyane, kuko ntawo tugoranywe duhari. Kuko burya hajya ku mutumba ntawo turaranye ubusa, hajya ku mutumba yaba twakora iryo jambo tukarikoresha neza ryitwa urukundo. Kuko Imana ntitanga kumwe, hari abo iha ibigereranye, hari n'abiha dukeyi cyane, hari n'abo ibi iha ibyisununuye. Twese rero yaba umubwo butandukane twabikoresha neza, tugafashanya, tugashigikirana, dukoresheje rya jambo urukundo, ibintu biba bimeze neza cyane. Ariko rero abantu biratugora, ugasanga dukoresheje iryo jambo urukundo neza, bamwe tukabiririmba ku munwa tukabona ntitubikore, ntitubishire mu ngiro. Urukundo kandi si kwa rukundo rwa mpanguhe, urukundo ushaka gutanga ntutanga uvuga ngo reka ndamugurane, uya utanga n'umutima nyene, wewe ukizigira yuko ivyo utanze nawe Imana izoheza ikabigusubiza mu bundi buryo. Rero mu rukundo umuntu aratanga, umuntu aritanga, umuntu agakora wese agafasha uwari mu ngorane kugira ngo nawe amuzamure. Jewe rero mu ijambo rimwe nkavuga nti, aho dukorera, aho tuba, aho turi hose tugira urukundo. Yanabibukije kandi kwama bicisha bugufi, na cane cane ngo abarongoye abandi, kuko kwicisha bugufi bidasigura ko umuntu aba asuzuguritse. Kwicisha bugufi, ijambo ryo kwicisha bugufi rero naryo riragora abantu. Iyo ndarivuze cane cane bashaka kubwira abantu batewe iteka n'Imana, bashizwe hejuru n'Imana, kugira ngo bamenye uko gushirwa hejuru kwabo ko atari ugushirwa hejuru kugira ngo bakandamize abasigaye hasi. Ni Imana yabateye iryo teka. Kwicisha bugufi uri umurongozi si ukuvuga kwisuzuguza, biratandukanye cyane. Ni vyiza rero yuko umuntu yicisha bugufi, kandi wicishije bugufi, iyo nanye ndavyumva mu ndirimbo ngaha, iyo isaha igeze, iyo umwanya ugeze, ntumenye nyene washizwe hejuru kubera kwa kwicisha bugufi. Pascal NYABENDA yanasavye abakristo ba Gisovu kwama bizigira Imana no mu bibagora vyose, ngo ni nayo yatanze yerekwa ku mukuru w'igihugu c'u Burundi Nkuru nziza co kwitunganiza amatora hatarinze gusabwa imfashanyo, kuko biraboneka ko mu gihe isi yose hanzwe n'ikiza ca coronavirus izo mfashanyo zitari kuboneka. Itunganywa ry'amatora naryo ngo rikaba ritokunze. Ikiza ca coronavirus
mubona kiriko kiratikiza inganda, tuvyumva ku matwi, tuvyumva ku maradiyo. Mugabo bavukanye ba Kristo muri hano birateye ubwoba mu bindi bihugu. Nitwaba rero tubona hano mu gihugu cyacu dukingiwe nk'uko, nibyo hariho abafashwe baragwara iyo ngwara, ariko nagira ndababwire ikintu kije gisaba abantu kwiyugaranira mu nzu bataja no guhimbaza Imana nk'uko mubona twicaye. Ubu ni ubuntu bw'Imana gusa, ubu ni ubuntu bw'Imana gusa. Ariko nk'uko twaba tubivuga, dukurikize ajya amabwiriza bariko baratubwira, zijya mpanuro baduha, tubandanye tuzikurikiza, ariko tubandanye dusenga ko twebwe twagiriwe ubuntu. Ubu ni ubuntu twagiriwe n'Imana. Hariho abibaza ngo n'ubuhinga n'ibindi, ni kujya gukaraba, nibyo turakaraba, ariko hari Imana iriko irakorera muri kino gihe. Uwarongoye inama nshingamateka y'u Burundi yarangije ijambo ryiwe yibutsa abari ngaho kwama bitwararika impanuro bahabwa n'abajejwe amagara y'abantu mu bijanye no kwikingira umugera wa coronavirus. Akaba rero yatanze n'imfashanyo y'amafaranga y'amarundi agera ku miliyoni azofasha mu kubaka ishengero rya Pentecotte ryo mu Gisovu. Akaba kandi yanabemereye n'imfashanyo y'amatafari agera ku 10,000.